Mutama semerera w'amateka urahumeze neza amakuru karagenda se wagajenda umwe mu barundi bari Dubai gusa enda kwemera urakunda kwitaho inkuru zijanye n'ivy'ubuzima ndashize imbere ibintu vya politike Pacifique aravuga mugabo nawe ashita ibintu vya politike abicwa abanyuruzwa abagiriki ibintu vy'ubuzima ntavyitaho hari inkuru ndamuhaye antangarize yaranse kuyitangaza jewe nuko ntafise umwanya ngira nje mu kazi nta mwanya mfise umbabarire shimye gukoresha audio ndabona nawe umenga abarundi benshi baragukurikirana hariho abarundi benshi baryoherwa no babiba bagenzi babo baza barabahenda ngo hariho ubuzi Dubai ubuzi bwinshi ko burugagwa hariho n'abariko barasubizwa mu passport babwira ati wowe wumva yo vyishoborera yo kwisubirira i Burundi kubera izi ntambara ziri za Iran na Amerika. Uyu muntu yandukiye message areze indwi exactement uno munsi mbonye anyishuje ngo yaranyandikiye sinamusubiza. Mu bisanzwe jewe hariho inkuru zira zincika iyo numva umenga kumbure ntiyihutirwa kubera ibintu vya Dubai naza ko ari temporaire kumbura ashobora kuzoba temporaire kubera iyi ntambara bagasubira kugurura je ne sais pas. Ikindi bagakumenya izi nkuru nyene kuziverifia hariho abantu tuvuga ngo uriko wanka ko abandi baja ngo hariya abandi bakaje bakankuja hariya so anyihanganire yarancitse kwa hariho message nshobora kubona nkumva umenga ntiri important je nibaza ko abantu baja Dubai nabivuze ko vyinshi cyane ko uretse n'iyi ntambara kugomba kuraba neza umuntu akujanye ukaraba ko ako kazi kahari ugatohoza bariyo kameme harimo na element ya risk nta vyera ngo de cambo c'abarundi biragoye ko ushobora gutera imbere utafasha amariske ku bantu tuva hari iwacu twagowe so ubutumwa ngira ngo murabwumvise yuko i Dubai ubuzi bwatanguye gukena kubera intambara ya Iran encore une fois hazindwi abivuze ibintu bishobora kuba vyahindutse inyuma y'iyo ndwi niyo mpamvu ko muravuga nti ubutumwa nk'ubu no kubufata witonze kuko ibintu bigenda birahindagurika mugabo ijambo nyamukuru nukukora devoir à domicile ton devoir à domicile ugatohoza igihe cyose umuntu akubwiye ngo ndakujana haba Dubai haba Zambia haba Afrika y'Epfo haba i Burayi kugira ngo ntuhavusanga wagwishije wahomvye ayo washizemo umutahe wawe atakazi kahari cyakazi atari uko wakaziga nico sino ko ntashaka kudefana Pacifique neza ko Pacifique araba ibintu bijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi ibintu biko biba mu Burundi na cyane inzego za leta inzego zishinzwe umutekano keshi na keshi kuri vya social media abantu benshi ahitamo ikintu bita niche no kuvuga ikintu kimwe akora ko kubera kumbura vyo yimeje nk'umuntu w'agateka kazi na muntu abandi nyene kubera ari nka passion yiwe hari nk'umuntu usanga akavuga ku bintu vy'imodoka abandi nyene kubera kumbura hariho iyindi mpamvu yahisemo gufocusinga kuri ico bogenda taratamba hirya no hino kuko nta ivya social media si bintu ndimo nka business kandi sindi mu activiste ngo vuge ngo jewe ndiko mvugira abantu bakuswe na police ndiko mvugira abagiti biturire ndiko mvugira ikibonetse ndakivuga ko ikintu cyose mbona gikora ku Murundi ntaravye ngo cyakoze naka canke ngo cyafekita abantu bangahe batenda tahura abantu bahitamo nishe naza ko navyo bigize kuko nta mwanya ushobora kuronka wo gutabariza abantu bose usanga hari usanga hari turiya nk'ubu hari ibintu biko batanzania mu makambi y'impunzi sindagira ikintu kirekire ndabivuze ko ndafite video ngaha akumbura bavansohora ku masaha yo ku mugoroba ya hano ariko nashaka kuvuga ko turanka umwanya wo kugira uzuritabaye ama request y'abantu bose nibaza ico ci Dubai ko atari ikintu kinini cyane kiragishinga abagwana gateka kazi na muntu iyo n'amatrikeri y'abarundi udashobora kugwanya kubera ntuzi ni naka yabikoze kuko kenshi na kenshi iyo uri utanga raporo rifo ko bufise amadone iyo uri umuntu officiel ko Pacifique wibuke ko atwara ishirika rya Focode
si umuntu apfa gusemerera. Rero baba bafise novuga nka ligo ntuzeye obligation legale, avuze ati ikintu carabaye yuko ashobora kuba afise ama preuve. Kenda ashobora nti numvise ibihuhu kunuku mugende mu bitohoze nkirenganira, mugabo utwara ishirika ufise obligation yo kumenya yuko ibintu uri kuravuga ufite ivyabona. Sinzi abantu ukunze kubona amamuvi y'icongereza, hariho umuvi umwe umuntu yavuze muri Spider-Man wanashaka avuga ngo with the great power comes great responsibility. No kuvuga ufise ububasha bunini ufise na responsibility niniya yo kugira ngo abantu babwire inkuru igosoye, inkuru itosoye. Voilà. Sino abantu muja Dubai comme d'habitude muze muratohoza yuko ubuzi buhari, yuko ubajanye atari umuswa agomba kubajya amafaranga mwakobokeye canke mwaguranye. Ikintu vyevyo novuga ni ikintu kigoye guprovinga, ariko kandi nkuko nobivuze nibaza ko Dubai tumaze tuvuga ko harimo abarundi batrika abandi, ivyo ntabwo byo bari bishasha. Sawa rero mugire umunsi mwiza mwese, bye bye.